Ku nshuro ya 19 urumuri rw'amahoro ruje kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 29 Nyakanga umwaka wa 2025 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi w'iwanje Ndayishimiye hamwe n'indongozi zitandukanye yuguruye icese ibikorwa byo gutembereza urumuri rw'amahoro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko urumuri rw'amahoro ruje gukabura amahoro, asaba abarundi kutarira kubwo imvune bagize muri kahise. Urumuri rw'amahoro ruje gukabura amahoro mu mitima yacu, ruje gukabura amahoro mu ntara zacu, mu makomine yacu, mu mitumba yacu. Urumuri rw'amahoro ruje kutwibutsa iyo tuva kugira ngo ntiruze rusubire kwanjanjwa. Abarundi ubu twaramaze gutorana amahoro. Imana yarabonye abarundi bari mu marira, bari mu kabonge, irabona ko itegerezwa kubarokora. Erega nta kundi vyari kugenda kugira ngo abarundi basubize hamwe. Nta kundi vyari kugenda kuko Imana yategerezwa gusubira ikadushira mu rusyo. Niturire kuri izo mvune twagize kuko Imana ari kwirondera ingene twungira ubumwe. Ariko rero twarose umutahe w'amahoro. Ko twarose umutahe w'amahoro vyose birashoboka. Ko twarose umutahe w'ubumwe vyose birashoboka. Tugende dufise amahoro kuko nivyo bishasha dufise, ntitwogera dutwaye umutwaro wa kahise. Tugiye muri iryo terambere, tugere dutwaye ubumwe n'urukundo. Uru rumuri rw'amahoro ruje ruzanye ijambo, ruje ruzanye ubutumwa, indongozi, rumuri rw'abene gihugu mu nzira turoresha mu gihugu giteye imbere. Indongozi, rumuri rw'abene gihugu mu nzira turoresha mu gihugu giteye imbere. Indongozi rero niyo muco, niyo kuri, niyo mwizero. Ico ukora nico bakurabirako. Niba uri indongozi kinebwe, aburongoye bazobinebwe. Niba uri indongozi shiruka ubute, aburongoye bazoshiruka ubute. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye asaba intwara rumuri kuzotembereza ubwo rumuri rw'amahoro indongozi zose zizorukore ko atanumwe avuyemwo. Mbwire mwebwe ntwara rumuri, nagira ngo ndabashikirize ubu butumwa. Mugende mushikirize urumuri rw'amahoro, mushikirize umuco abarundi bose mu ntara zose, mubashikirize umuco w'amahoro. Muze mukora ibishoboka vyose, ntihagire indongozi itarukorako. Amakomine muzocamwo mugerageze uko mushoboye, musitanteri arukoreko, umukuru wa zone arukoreko, umukuru w'umutumba wese arukoreko, kuko numuco ugiye kutuja imbere muri urugendo rura ku Burundi buteye imbere. Ntihagire indongozi nimwe mu karere na kamwe atazokora kuri urumuri. Genda mukwira igihugu cyose, mubabwire muti nimugire amahoro, mugire umugisha, mugire iterambere. Ivyo nimwabigira n'Imana izohezagira ibe kumwe natwe. Turabipfurije muri urugendo muzogira, mugira amagara meza. None rero turabipfurije Imana igumi barongora, irongora iki gihugu cacu, imigisha yose Imana yateguriye Burundi yoruruke muri iki gihe abarundi bariko barahanahana ayo mahoro, bariko bahanahana ubwo bumwe. Tubasabira ku Mana izibarongore, ibahezagire, yongere ize ibagarukane amahoro, ihezagire Uburundi bwose. Murakoze cyane, Imana ibahezagire mwese.
mu ijambo ry'umukuru w'intwararumuri Epipode Baranyikwa yamenyesheje ko itunganya ry'urumuri rw'amahoro rigenda neza ko intwararumuri ziteguye gukora igikorwa zashinzwe. Tubamenyeshe ko urwo rumuri rw'amahoro ruzotembera mu makomine yose 42 agize igihugu c'u Burundi. Radio Televiziyo RTBB nijwi ryiza y'Uburundi bwiza.